Mbega Vicky ari en couple? Hey y'all, come look at this. Okay. Vicky, yeah, nari en couple. Wakundanye n'abahungu bangahe? Okay, ashoboye nabiteje my god. Jena Rex yaje nigeze ngira ubuzima bwanje. Yeah. Akundanye n'abahungu babiri gusa. Ngira amahadiyo atanu ari mu Burundi akora ibintu bya gospel. Hariho Vyizigiro, hariho BTV, yeah. Heritage, hariho Sandinda kwiyumvira. Nta kibazo. Shaho yakweli je nukuri sinkunda je gukurikirana ivyo bintu vy'ama-TV ngo agira ibintu vya gospel je gusa numviriza indirimbo za gospel nukuri aya ma-TV kweli ndiko ndarona inkuru ndagufusa mu gitabo c'ubugingo n'ikarami gufuse ndayifu. Hello abakunzi ba Check the Mic, it's my birthday. Reka ndagusaba ugende muri comment ubanze kwanza unyifurize happy birthday to me. Hama ugende na inbox naho nyene nakire utumessage twanye ndatsiko mu nkunda muri benshi cyane gose. So uyu munsi rero ngo nibiki? Uyu munsi isabukuru yanje nziza abakolege banje dukorana bavuze ati nukuri watubadije kenshi reka natwe uyu munsi tukubaza navyo ati it's okay nta kibazo naco bitwaye reka rero ngende numvise ivyo baza kumbwira basha ndababaza mbega kubazwa no kubaza nicaye ikintu coroshe mu ivyo bibiri reka uburavuye nyishobora kwanza muri commentaire twagiye ugumane nanje. Isabukuru nziza Vicky. Merci beaucoup. Meze neza. Ndashima n'ukuri. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo umunsi wa mbere utangura gukora ikiganiro Check the Mic hari ryari, itariki zingahe, umunsi uwahe? Utubwira n'ikibazo ca mbere watanguye kubaza. Bana kuri murambarije bro. God have mercy upon us. Byukuri murambarije bro. Kandi muramfasha kuko nari byo nari nitaye kuza ndakurikirana. Gusa itariki ntayonzi me ikibazo nashobora kwibuka menga harimo ikibazo cavuga turakunda kumva ibikoresho byanditse ko made in Burundi cyangwa made in Tanzania none nicaye kintu kino mu Burundi handitse ko made in Burundi inyishu atanga ibase amasabuni agira savoneur cyangwa amazi bari saveur cyangwa kavuga kandi none yari ivyo. Ikindi kibazo ca kabiri Vicky kiravuga ngo dushaka utubwire ikirimba niki? Ko nokivuga nuko ikirimba kenshi tuzi hajya ahantu abapresident baba hajya ahantu usanga none abami kera baba bahita ku kirimba ako none ari umwami yahaba none n'ubu umwe hajya president baba bahita ngo mu kirimba Mw'ijambo rimwe. Mw'ijambo rimwe ikirimba n'ahantu abakuru none baba. Isabukuru nziza Vicky. Merci producer wacu. Okay. Rero ufise ibibazo bibiri nagomba ndakubaza. Icambere mbega Vicky ari en couple? Hey y'all, come look at this.
Okay. Vicky, yeah, nari en couple. Ikibazo ca kabiri, kubera iki wahisemo gukora ibiganiro kuri televiziyo ya Black Panthers na Avant TV? Navuga ati nahisemo gukorera ibiganiro kubera ko niwo muryango wa mbere wabasha kuguruka ku buzima bwanje, nibo bampaye amahirwe yo kubasha kwerekana ingabire yari muri jewe nanje nta narindi, ariko Black Panthers na Avant TV niyo yabaye ya mbere yashigikiye, yampaye intege, yatumye nyene nanje menya byinshi kuri jewe. Oh my God! Wow! Vicky ni sawa? Ni sawa. Isabukuru nziza. Urakoze cyane. Nashaka kukubaza utubazo tubiri. Akabazo ka mbere karavuga ngo uyu mwaka wipfuza gushika kuki? Uyu mwaka ndamwifuza gushika kuri byinshi, nubwo nyene usanga umuntu arategura ariko n'Imana nayo ugasanga ifite amaplans yayo. Rero ku bwanje ndashaka kugera kure cyane. Cyambere ikiganiro canje nkora gishike kure hashoboka kugira ngo nyene abantu benshi bamenye byinshi biciye mu kiganiro ngenda ndatanga. Rero uno mwaka ndakeneye ko nshiramo ingufu zanje zose kugira ngo bishike kure cyane hashoboka. Ikibazo ca kabiri, wakundanye n'abahungu bangahe? Okay, ashoboye nabiteje, my God. Jena Alex washe nigeze ngira ubuzima bwanje. Yeah. Akundanye n'abahungu babiri gusa. Vicky nsameze neza. Ego ni sawa. Joyeux anniversaire Vicky. Merci beaucoup. Hama ndavuze utubazo twingenda kubaza. Ugishika muri Panthers na Avant TV, nigiki cyakunejereje cyari cyagutirimukiye? Cyambere cyanezereye nuko sanze hari abantu bafite urukundo, baramfashe neza ko urazi iyo ugiye ahantu rya mbere mu gikorwa gishasha, iyo usanze abamaze igihe hari igihe bakugara ko hari igihe batakwitaho, ariko by'ukuri baramfashe neza, barampaye inyigisho zikwiriye, ubumenyi nashaka naraburonse, by'ukuri ntaco nigeze ndababurana. Hama ico nabashenje cyangwa ico nagaye, bapikweje naco mbona, naco ndabona gushika n'ubu. Nta na kimwe, byose basanga bimeze neza. Ego n'ukuri nasanze ari amahoro menshi cyane. Nice. Ngira amahadiyo 5 ari mu Burundi akora ibintu bya gospel. Uve. Hariho Vyizigiro, hariho BTV ya. Heritage, hariho sandinda kwiyumvira. Nta kibazo. Shaho yakweli. Je n'ukuri sinkunda je gukurikirana ivyo bintu vy'ama-TV ngo agira ibintu bya gospel, je gusa numviriza indirimbo za gospel. N'ukuri aya ma-TV kweli ndiko ndarona inkuru. Ndakufusa mu gitabo cy'ubugingo n'ikarami kufuse ndayifu. Sawa Vicky. Ni sawa? Isabukuru nziza. Ego merci beaucoup. Nifise utubazo ndakukubaza. Witeguye? Ego nditeguye cyane gose. Akabazo ka mbere karavuga gati Rio de Janeiro umugwa mukuru w'ikihe gihugu? Gihugu? Mbega kiriya gihugu cyo n'Abajamaika bacita gute? Sha, naco nzi n'ukuri.
Ikibazo ca kabiri kiravuga giti turaza amatelefone ana Samsung ndetse n'imodoka zitwa Hyundai kubwa yumvira ko ziba zikorerwa mu gihugu cyahe. Mabambesha kubera ko jewe nsanzwe ntanakunda gukurikirana ajya kampani akora imiduga wapwe ntabwo nzi kwera hariyo. Si no le ayuda a la fábrica, el camión le da. Ikiganiro Check the Mic cyatanguye ryari cyatanguranye n'umujournalist wahe? Kabaye Ikiganiro cha Check the Mic cyatanguye n'umukobwa yitwa Gislaine niwe yagitanguye. Ariko sinibuka umwaka sidawibuka Nobambesha. Ndagarutse rero kandi ariko ngarukanye akababaro. My God, ni kuri byari umuriro sije mbere ndavuye haga imbere rero ni kuri ko agumanye natwe imbere uko inyishu zivugwa. Ndagenda gusaba nzugire j'aime, commentaire na partage kugira ngo ibiganiro biboneke henshi hashoboka gishike kure cyane. Utagira na sabone ucugira sabone kugira ngo n'ikindi gihe uzobone ibindi biganiro. Rero nawe ndagusabe rero yaba ari we babaje bijya bibazo mbega wari kuvyishura gute andika muri commentaire nawe inyishu ari gutanga kwiga ibibazo bagiye barambaza usanga abantu bose bashobora kwishurako. Rero gumana natwe wumve inyishu. Kumazina yanje nirakoze bisa hama kwibazo nabajije. Ikibazo ca mbere cavuga ngo mbega Vicky yoba ari akope wumvise inyishu yatanze ko ari single. Ikibazo ca kabiri cavuga ngo kubera iki yahisemo gukora ibiganiro kumbonesha kure ya No Panties No Event. N'inyishu nawe wayumvise iramwerekeye wayumvise uza kwiraba. Kumaze yitwa Era ibibazo nabajije Vicky ati atubwire agishika muri No Panties No Event TV icyamunejereje cyangwa icyamutirimukije. Ico kibazo yagaje gitora. Hano ikibazo cya kabiri namubajije atubwire amahadiyo 5 akora ibintu bya gospel mu Burundi. Ico cyamunaniye kwishura ariko murabwire inyishu. Icyambere ni Radio Maria, Radio Agakiza, Radio Byizigiro hamwe na Radio Destiny FM hamwe na Radio Voix d'Espoir. Ikibazo cya mbere cyavuga giti umugwa mukuru Rio de Janeiro ni w'igihugu cyahe? Rio de Janeiro ni umugwa mukuru w'igihugu cya Brazil. Ikibazo kigira kabiri nabajije cyavuga kiti turafise amatelefone ya Samsung hamwe n'imodoka ziri mu bwoko bwa Hyundai zikorerwa mu gihugu cyahe? Izo modoka nizo telefone ndetse hari n'amandi matelefone ya LG n'ibindi vyuma electronique hamwe n'izo modoka zo mu bwoko bwa Hyundai zikorerwa mu gihugu cya Corée du Sud. Ikibazo kigira gatatu nabajije cyavuga kiti ikiganiro Check the Mic gisanzwe gica kwimbonesha kure atakwihana nta juru. Ico kiganiro cyatanguye ryari cyatanguranye n'umujournalist wahe? Vicky yashoboye kunyishura yuko cyatanguranye n'umujournalist yitwa Gislaine. Cyatanguye muri 2020. Amazina yanje no witonze Merine narengarutse kwishura ibibazo nabajije Vicky. Ikibazo ca mbere cyavuga ngo uyu mwaka wipfuza kuzoshika ku yihe ntego. Ikibazo yagerageje kucishura umuntu wese abafise intego ashaka gushikako. Ikibazo ca kabiri namubajije ngo umaze gukundana n'abahungu bangahe? Naco nyene yakinyishuye ko amaze gukundana n'abahungu 2. Birashika bamwe akaba yarabibagiye cyangwa akaba arawe nyene. Murakoze. Ku mazina yanje nitwa Ingabimana Honorine. Ibibazo nabajije Vicky byari bibiri. Ica mbere cavuga ngo ko twari dusanzwe tumenyereye akora ikiganiro Check the Mic, atubwire umunsi wa mbere atangiye kugikorerako, atubwire igihe n'uvuga ngo umwaka, ukwezi n'itariki, yongera atubwire n'ikibazo ca mbere yabajije muri ico kiganiro cha Check the Mic. Hanyuma inyishu umwaka wari 2025, umwaka uheze, ukwezi hari ukwezi kw'icumi, itariki 27 niho yakorera ico kiganiro.
hanyuma ikibazo yabajije nayo ca mbere yabajije abantu bavuge ibikorerwa mu Burundi. Ikibazo ca kabiri naco namubajije ikirimba niki, yagerageje kwisigura, yagerageje ariko yishura inyishu imwe gusa, inyishu ni ikirimba ni ingoro y'umwami. Murakoze.